ntimukiganyira ivyejo kuko umunsi w'ejo uzoba wiganyira ivyawo, umunsi ukwiranye n'amagorwa yawo. Amen. N'aya majambo y'Imana numvise mu mutima twovuganako. Ingene aya majambo umwami Yesu yayigishije abigishwa biwe, wamengo kandi kubera yari umwami nyene aciye ubwenge, azi vyose, ashobora vyose, abona vyose, yaratumye amaso arabona imyaka ngene igenda ikurakuranwa, aramenya n'ababana twebwe tuzoba mu myaka y'iherezo nk'iyi turiko turabamwo, aramenya ibintu bizobangamira abana b'abantu, aramenya ko abantu bazobangamirwa cane no kwiganyira, abandi bakabangamirwa no kwihebura, bibaza ngo tuzorya iki, tuzokwambara iki, tuzobaho gute, tuzotembera gute. Ivyo vyose rero aca turangira umuti wo kugira ngo ntituze dutwarwe n'ubwo buzima bwo kwiganyira. Aca tubwira ijambo ry'uko tudakwiye kwitwararika ikintu na kimwe muri ivyo, mugabo atubwira ngo tubanze, haleluya, ngo imbere y'uko twitwararika inzu, amafaranga, amayero, amadorare, imbere y'uko twitwararika imiduga tuzogenderamwo, imbere y'uko twitwararika amakositime, amapretaporute n'ibindi vyose, aca aravuga ngo ubwa mbere na mbere, imbere y'ibindi vyose habanze iki kintu citwa kwitwararika ivy'ubwami bw'Imana, ngo n'ukugororoka kw'Imana. Aca aravuga ngo ibindi vyose tuzovyongerwa. Rirya banga rikomeye rivuga ngo kuko ivyo vyose arazi yuko mubikena. N'aya majambo numvise twoganira na mwese Imana yashyize muri runo rutonde ngo dusangire amajambo y'Imana muri kino gitondo. Iyo turi ni mu gitondo, namwe iyo muherereye benshi ni ku mugoroba, ariko nagomba mumenye ikiruta ibindi dukwiye guherako n'iri banga ryo kwitwararika ubwami bw'Imana n'ukugororoka kw'Imana. Maze Imana yarangiye neza, ndamaze kugendagenda mu duce dutandukanye tw'isi, ngira ngo kontina ntarajamwo ni muri Australia gusa, mugabo aho maze kugendagenda hose ndamaze kubona vy'ukuri iri jambo bararikeneye. Iri jambo abantu barakwiye kuryumva, abantu barakwiye kuryiyumvirako, abantu barakwiye kurishira mu ngiro. Bahereye kwitwararika les accessoires, ariko barananirwa guhera kwitwararika kuri l'essentiel. Nagomba ndabamenyeshe mwese muriko muranyumva yuko ubwami bw'Imana ari essentiel. Ukugororoka kw'Imana nico kintu kiza imbere y'ibindi vyose. Ariko uravye ino myaka turimwo, iyi siècle tubayemwo, n'umubabaro n'agahinda, ukungene abantu bahinduye ico bari guherako sico bahereyeko. Hari ukwitwararika ivyo umuntu arya uno munsi cangwa ejo canke mu myaka iri imbere, ugasanga kwitwararika ivyo umuntu anywa, ugasanga kwitwararika ivyo umuntu yambara, ugasanga kwitwararika aho umuntu aba, ugasanga kwitwararika imodokari umuntu imutwara. Ivyo vyose kuvyitwararika ni vyiza, ariko mugabo sivyo bikwiye gutangura mu buzima bwacu. Ico rero nagomba umuntu wese acumve, ingene Imana yabidupangiye n'ukugukwikira kwitwararika ubwami bw'Imana gusumba ibindi bintu vyose, gusumba
ibindi bintu byose byo ngaha mw'isi, kuko ivyo mw'isi ni ibintu umuntu aronka mu kanya gato, mu kandi kanya akaba yabisize akaba yagiye atana kimwe atwaye. Mugabo ico nyene abantu batariko baritwararika citwa ubwami bw'Imana. Iyo umuntu agize amahirwe akacitwararika, ico nico umuntu conyene agenda ajanye. Iyo umuntu yarondeye ubwami bw'Imana aramutse arangije urugendo bagenda bajanye. Iyo umuntu yarondeye ukugororoka kw'Imana yaramutse arangije urugendo ico bagenda bajanye. Ariko ivyo bindi vyose ngo umuntu ntakabishire ku mutima, kizima twumvise ngo irazi yuko tubikena ngo izobiduha, mugabo ibiduhe nk'inyongera. Raba mw'isezerano rya kera naho umuvugishwa n'Imana Yesaya ingene yari yarabitubari hariya muri 55:6. Raba mw'isezerano rya kera naho nyene iryo jambo ryari ryaravuzweyo. Yesaya 5:5-6 havuga ngo nimurondere Uhoraho bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri hafi. Umunyabyaha ntareka inzira yiwe, ugabitanya areka ivyiyumviro vyiwe, agaruke kuhoraho nawe aramugirira ikigongwe, agaruke ku Mana yacu kukwikunda guharira. N'aya majambo numvise umutima wanje Imana yawushizemwo aya majambo yuko twoyaga n'ururungano rw'uno munsi, ko dukwiye kwitwararika ubwami bw'Imana tugashira imbere kurondera Uhoraho bigishoboka ko abonwa, tugashira imbere Uhoraho kumwambaza akiri hafi. Iryo jambo ryo kumwambaza uwararongoye yarivuze, none dukwiye ko ico kintu kiba muri priorite, ngo niturondere Uhoraho bigishoboka ko abonwa, ngo nitumwambaze akiri hafi. Kurondera Uhoraho bigishoboka canke kumwambaza akiri hagufi bitwereka ukungene umuntu abahisemo icy'ingenzi, kandi bitweretse ngo ukungene vyihutirwa cyane. Birihutirwa uno munsi mwebwe muriko muranyumva, nagira ndabwiye ngo kurondera Uhoraho bigishoboka, kurondera ubwami bw'Imana gusumba ibindi byose, nagira ndababwire ngo ni ibintu bikwiye gukorwa vuba, ni ibintu vyihuta. Kugira iyo migenderanire hagati yawe n'Imana birakenewe, birihutirwa, kandi bikwiye kugira ibiro vyinshi mu mutima wawe. Kubera iki? Birumvikana ko hashobora kubaho igihe ushobora gusanga waracerewe kurondera Uhoraho. Birashoboka ko umuntu acerwa, birashoboka ko umuntu avyitwararika mugabo agasanga ni trop tard. Ibi bintu vyitwa kurondera Uhoraho, ibi bintu vyitwa kwitwararika ivy'ubwami bw'Imana, umuntu arashobora kubishiramwo ico bita urwangara cyangwa negligence, hanyuma ukaca usanga mu nyuma ugiye kubirondera waracerewe. Muvyumve rero, ni iri jambo Imana yampaye tuganire ryo kurondera Uhoraho bigishoboka, byo gushira priorite ku bwami bw'Imana gusumba kuwushira ku vyo mw'isi. Kandi twumvise ngo bigishoboka, ngomba ndababwire maze iminsi mbabajwe n'abagiye kumurondera bitagishoboka. Dusome mu gitabo ca Matayo 2:4 murabe, ndabereke abo nibaza ko bayirondeye bitagishoboka. 2:4 duhereye kuri 3:6 mwumve nyene havuga.
Butumwa bwiza bwa Matayo 2:4-6 havuga ngo ariko uwo munsi canke iyo saha ntawubizi niyo bamarayika bo mw'ijuru canke umwana w'Imana atari data gusa. Kandi uko vyari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba mu kuza k'Umwana w'umuntu. Kuko ariko bari bameze mu minsi umwuzure utari bwatere. Bararya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato, ntibagira ico bamenya, kugeza aho umwuzure wazibatwara bose, niko kuza k'Umwana w'umuntu kuzomera. Ico gihe abagabo babiri bazoba mu murima, umwe azojanwa uwundi arekwe. Abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe ku rusyo, umwe azojanwa uwundi arekwe. Nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. Imana idutabare. Maze igihe ndaba kino gihe muri no myaka tugezemwo, nkabona abantu b'Imana ijambo ry'Imana rikavugwa bakaryumviriza no kwihana bakaja kwihana, mugabo mwiyinga rikwirikira ukaba wobaza umuntu uti mbega ya majambo wumva kwa Mungu mbere no kwihana ugaca wihana, harya iri yinga riheze wakoze iki gishasha kijanye n'amajambo wumvise, kijanye n'ukwihana waciye uja kwihana, ugasanga nta nkwirikizi yabayeho. None rero twumvise ayo majambo ngo tubanze twitwararika ivy'ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, bijya bindi vyose umuntu akaniye bize mu nyuma. Kandi twumvise iri jambo ritubwiye ryavuzwe mu isezerano rya kera ngo nimurondere Uhoraho bigishoboka ko abonwa, ngo umunyavyaha ntareke inzira ziwe, ugabitanya areke ukugabitanya kwiwe, agaruke k'Uhoraho nawe aramugirira ikigongwe, agaruke ku Mana yacu kwikunda guharira, ngo amwambaze akiri hafi. Ayo majambo si ubwa mbere tuyasomye canke tuyasomewe, ariko wewe usuzumye uburyo uriko uragendana n'Imana, usuzumye umwanya umarana n'Imana, usuzumye ibihe vyawe ingene bimeze hagati yawe n'Imana, ntabwo ubona ko ushobora kuba warayasomye canke warayasomewe, warayisomeye, warayumvise, mugabo akaba ata impact aragira mu bugingo bwawe. Kugira ngo rero bigire ico bihinduye, reka ndakujane kure, ndagusubize hariya mu gihe ca Nowa. Ngomba dusubire twibaze ivyabaye muri iriya myaka ya kera y'igihe c'umuntu wa kera yitwa Nowa. Ngaho ijambo ryabanje kutubwira ngo hariho umunsi canke isaha biriko biratuza ko bitugana, mugabo ata n'umwe muri twe nawe abizi. Ngo n'abamarayika bo mw'ijuru mbere ngo n'umwana w'umuntu, ico gihe Yesu niko yavuze ngo bari babinyegejwe, mugabo bikavugwa yuko uwo munsi uri hagufi. Uwo munsi rero ngomba ndawukugeranirize n'uyu munsi, umunsi udasanzwe wabaye mubi, wagumiye abo mu gihe ca Nowa. Distraction aba kino gihe barimwo niyo distraction abo mu gihe ca Nowa barimwo. Umwitwarariko w'akazi, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo udakora ntakarye. Gukora ni vyiza, ahubwo iyo umuntu akaronsa abahiriwe. Mugabo naho ugakora kakaza ubugira kabiri. Ubwa mbere hakaba haje kwitwararika ko inzamba ishobora kuvuga uno munsi. Mu gihe ca Nowa rero abantu baho distraction yabo mwayumvise, ngo bari basamajwe n'iki? Ngo mu gihe ca Nowa rere grande preoccupation kwari ukurya,
hari ukunywa, ukurongora n'ukurongorwa, guterekera abakwe, kujya gusohora umuvyeyi, gusohora abana kugira gute. Uwo mwitwarariko ucuba umwitwarariko w'iminsi yose. Urubanza kwa naka rubaye umuntu aca yirukayo, urundi ruba kwa naka umuntu aca yirukayo. Mugabo baribagira ko hariho ijambo Nowa yavuze. Nowa yari yarabwiye abico ati yemwe Imana yambariye kururunganwa ibikorwa vyabo, Imana yabigaye. Ati mbere yambwiye ko yiteguye guhana bo muri ururunganwe, ati kadetruizisi kayikuraho ikujeho amazi. Ati mbere hari n'ikindi yambariye ko nkwiye kubaza ubwato nzoshobora gukiramwo umwuzure uzoza. Abwira bo mu gihe ciwe ati uwo bishobora yo kwihana. Ati mbere akacaza akamfasha tukabaza ubwato kugira ngo tuze duhungire hamwe. Distraction, kutitwararika ivyo wumvise, kutitwararika ivyo kwitwararika vy'imbere. Abantu barabifatana negligence. Jewe ndaragenda umuntu akunda kugenda ndabwira abantu ubutumwa, iyo nibagije reaction abantu ndababonana iyo ndababwiye kwitwararika ivy'ubwami bw'Imana, numva agahinda mu mutima. Mbona neza bo mu gihe ca Nowa ingene bubiriwe, ingene bahwikiwe, bagasanga kumbure babaye muri ngombwa yo kurondera Imana, mais quand trop tard, igihe cyamaze kugira gute kurengana. Umwitwariko wo mu gihe ca Nowa nta kindi ndabagiriza, ils ont commis ce qu'on appelle un péché de la distraction, un péché de la négligence. Nagira ndababarire ururunganwe tubona rwa kino gihe, aho ngeza kubona amaso iburasirazuba, iburengerazuba, iburaruka, ibumanuko. Ni ivy'ukuri ntaworeka kuvuga ko amasigarira y'Imana ariho, ariko muri ayo masigarira urimwo. Ngira nkubazi wewe uri kuranyumviriza, muri aya masigarira atameze nk'abo bo mu gihe ca Nowa, ari mu mwitwarariko w'ivy'ubwami bw'Imana, nuko umunsi w'inzamu ushobora kuvuga vuba, wumva urimwo. Ikibabaje nabonye muri aya majambo rero, ni iri jambo rivuga ngo Nowa yarinjiye mu bwato, abantu baguma muri distraction. Ibikoko, ikigabo n'ikigore bibiri biguruka bibiri biratonda umurongo, birasanga Nowa mu bwato, aravyinjiza. Amakuru ntiyabuze kudashikira b'ico gihe, barabibona barabimenya, mugabo baguma muri distraction. Nta numwe tubona yaje kubwira Nowa ati Nowa, ko mbonye n'ibikoko bije nanjye ndagiza koba nyinjiza. Oya, nawe tubona. Bagiye kwikangura, mugabo Nowa amaze kugara ubwato, imvura imaze kugwa, umurango n'ijoro ntihite, bukeye igashishikara, niho abantu batangura no kukebuka, gusanukwa, bibuka ivyavuzwe, barondera iyo bahungira barabura, barondera iyo botabarirwa barabura. De la même manière, niko bigiye kugenda mu gihe tutazi, kuko twumvise ngo uwo munsi canke iyo saha binyegejwe mu ibanga ry'Imana, ngo ariko ikibimara nihi kivuga ngo ngaha twumvise ijambo rivuga ngo ntibagira ico bamenya kugeza aho umwuzure waziye ubatwara bose, niko kuza k'Umwana w'umuntu kuzomera.
naho Israeli na Irani bariko baraterana ry'amabombe, n'ubu nta kwibaza uti noneho gacagiye cyugaruka kwa Yesu aho ndikiri hagufi. Naho ivyaha bigenda bikura kugezaho amareta yemera gushingirana abagabo n'abagabo, abagore n'abagore, n'uno munsi nta gushiduka umuntu ngo yumve ko yoronderana Imana umwete yibaza ati cagiye kumbure kiri hagufi, nta gushiduka kuhari. Uno munsi umuntu aravye revalere zimene ingene zigenda zihera, umuntu aravye ngene abantu bitwa ko bari basangiye urugendo, bari basangiye ivy'ubwami bw'Imana, ugasanga ukungene basubiranamwo bakankana bakaryana bakaryarukana, naho bigeze aho bigeze nta kwibaza ngo umuntu yibaze ati ubwo wa munsi nturi hagufi, ati ubwo ivyo ntibibura kwa kugaruka kwiwe ko biri hagufi. Mu gihe ca Nowa rero ntibigera bamenya ikintu na kimwe, bagiye gukanguka gusa imvura yamaze kugwa, baza kwibaza kurondera Uhoraho ryari bitagishoboka ko arondegwa. N'iri jambo rero bakundwa, twebwe rero ntiturindiye umwuzure, oya, ntiturindiye iyo mvura izogwa ntihite, ico turindiye niki cavuzwe hano, kivugwa ngo ico gihe abagabo babiri bazoba mu murima, umwe azojanwa uwundi arekwe. Iyo ni enlèvement. Abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe ku rusyo, umwe azojanwa uwundi arekwe. Iyo ni enlèvement. Nuko hanyuma kandi ikindi naco ngo abagabo babiri bazoba mu murima umwe, umwe azojanwa uwundi arekwe. Ivyo vyerekana iki? Vyerekana ukungene abantu bazoba bari mu vy'Imana mugabo badahuje umutima. Bazoba bahwaniye mw'idini, bahwaniye muri korale, bahwaniye mu bitanye n'ibintu vy'Imana, umugabo babihwaniremwo, umwe atiteze inzamba, atitwararitse ubwami bw'Imana, mugabo uwundi nawe agize gute avyitwararitse. Hazoca habaho rero ikintu kibatandukanya citwa inzamba. Rero ijambo conclude kivuga ngo nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. Mbega bakundwa, mwebwe muravye imyaka tubayemwo, ibiriko biraba, ivyo mwumva, ubwa mbere nimurabe ayo mahanga atandukanye murimwo, mwibaza ko mwajanyweyo n'iki? Mwajanyweyo no gukomera mu bwami bw'Imana, no gukomeza kandi ivy'ubwami bw'Imana. Abari kuba barashitse ngaho uri bavyifuza ni benshi cane, none wewe washitseyo, mbega icubahiro uhaye Imana kingana gute ko yakujanye muri ayo mahanga, kandi ikanakujana ifise imigambi yuko uhakomereza ivy'ubwami bw'Imana? None uriko urabukomezayo? Urabona ngene Imana izi kugira emplacement, bamwe muri mu turere utu, abandi muri mu turere turiya, umwe ugasanga yahora ngaha mbere Imana imwimuriye ahandi, kugira ngo Imana igire placement, umuntu wese abe muri placement yayo. Mugabo nagira ndabwire, hatabayeho uyu mwitwariko w'ivy'ubwami bw'Imana, ibindi vyose umuntu yirukanga inyuma uzobirondera ko biguhaza bikakubumba, naco bizokumarira. Uzokwa muri inyuma yavyo mugabo utabihamvya, ubirondera mugabo utabishikira. Mugabo ico kubera ciza nuko wohera ahanyene Imana yatumbereje, ngo duhere ku vy'ubwami bw'Imana. Reka rero ndabwira ikintu kimwe, iyo habayeho kwitwarika ubwami bw'Imana, umuntu aca yoroherwa muri ibi bikurikira. Iyo ugize priorite ubwami bw'Imana, iyo ugize priorite kwitega inzamba,
nkubwira ibintu bica byoroha woroherwa gushikako. Gusenga mu mpemu no mu kuri birakorohera. Gusoma ijambo ry'Imana ntibibe umutwaro kuri wewe. Gukorera Imana usanga byoroshye atakintu namwe kikuvunamwo. Naho urayikora cyangwa ukayirura uyikorera wumva ubihwahutse. Ikindi naco, iyo warondeye umwanya warondeye Imana neza, ukarondera ubwami bw'Imana neza, gushingira intahe Yesu birakorohera. Ntibisubira kuba ikintu umengo kirakuvuna. Utazira Imana mu kuyishimisha mu buzima bwawe bwose biba byoroshe. Kandi ikindi naco, iyo waronderanye Imana umwete, Imana ikaronka ikibanza gikwiye mu bugingo bwawe, kwama imbuto zikwiranye no kwihana bibarizwa iwawe. Ikindi naco, gushobora kurwana intambara nziza muri byose mu kuziga mu kwizera bibarizwa iwawe, kubera wagize umwitwarariko w'ivy'ubwami bw'Imana. Kandi n'ubukene siwe uheza ngo umukene w'inyuma, oya. Mu baroranirwa ntucuba inyuma mu baroraniwe, oya. Naho uhura n'ibihugu biguti nahanye n'Imana incishije, mugabo irazi iminsi nzohamara, irazi n'igihe izohankurira. Rero gira ndabwire umuntu wese niyumve ngo ivyo ndiko ndarondera, mbega Imana yaronse ikibanza ca mbere, mbega iri mu mwanya wayo ukwiye. Aho rero umuntu aba ari haraba. Dusomera ijambo ryo muri Yeremiya 2:2-9 mwumve ngene havuga. Yeremiya 2:2-9 havuga ngo ewe wagihugu we, niwumve ijambo ry'Uhoraho. Ico gihugu urimwo, uwo muryango urimwo, abo bantu muri kumwe, urabafitiye ideni ryo kubabwira ijambo ry'Uhoraho. Abari muri Amerika turafise ideni ryo kubwira abanyamerika, abari muri Canada turafise ideni ryo kubwira abanyakanada, abari muri Buraya, abari muri Aziya, abari muri Australia, abari muri Afrika, aho umuntu wese ari turafise ideni nk'uko iri jambo ngo wagihugu we, w'abantu we, mw'abasore, mw'abigeme, mw'abagabo, mw'abagore, mw'abana, umuntu wese ari ku ideni yo kumva ijambo ry'Uhoraho. Natwe turafise ideni ryo kuvuga ijambo ry'Uhoraho, kugira ngo abantu bakire uburake bw'Imana, kugira ngo abantu ntibaze batsindwe n'urubanza. Dukureho rero péché de la négligence, dukureho rero péché de distraction, icyaha ca négligence kituvemwo, icyaha ca distraction kituvemwo. Umuntu wese arabe ijambo ko rimutsinda canke ko aritsinda. Mubanze mu gifaransa bavuga ngo cherchez premièrement avant toute autre chose le royaume des cieux et la justice de Dieu. Kandi agira ndabwire, le royaume des cieux et la justice de Dieu si ibintu umuntu agira umunsi umwe, oya. C'est une continuation, c'est une continuité. N'ubuzima bushishikara. Nous devons développer une relation personnelle et continuelle avec Dieu. Ivyo nivyo bidukwiriye. Une relation, nous devons développer une relation personnelle, continuelle avec Dieu. Nico gisobanura ngo kwitwararika ubwami bw'Imana n'ukugoroka kwayo. Amasaha 28 ufise ku munsi akaba yagushingira intahe ngo uno munsi ubuzima bwawe bwabayemwo umwitwarariko w'ivy'ubwami bw'Imana.
kuva mu gatondo kugeza ku mugoroba, n'akazi uriko uragakora ukagakora uvuga uti mwami kano kazi ngomba ndagakore kugira ngo gahabwemwo icubahiro, aba bantu tukiriranwa ko babone muri jewe ko ndi ingenzi iriko irajya mw'ijuru kugira ngo nabo banyigane bamere nkanje. Ivyo nivyo bikwiye kutubonekako. Hanyuma rero kugira bishoboke, burya ibipfa bipfa mu ntango, ibikunda bigakunda mu ntango. Umuntu nasuzume ko yatanguranye n'iri banga dusoma mu vyakozwe n'intumwa. Mu vyakozwe n'intumwa igice ca 11 umurongo wa 23, umuntu nasuzume ko ahantu yahatanguye neza. Narayisubiye kwitegereza kuri YouTube wa mukobwa w'umurundikazi yitwa Francine, ndabona ariko ariruka ahiganwa n'abandi, umengo hari ku birometero 5,000. Ndabona ingene atletisme bafise amategeko, bafise imibereho yodufasha, kandi murazi na Paulo yarigije cyane ku mu atlete hariya mu gice ca mbere c'Abikorino 11, igice ca 9 umurongo wa 24 umanuka, yarigije cyane ku mu atlete. Ndabona urya mukobwa Francine ingene atangura na ritme akayigendako abo bari kumwe ntiyigera bempressiona ko hava basiga, mugabo akaza kubasiga ku munota wanyu bagaca atahukana intsinzi ubwo nyene. Bakundwa, ndabifurije kuba mwaragize un bon départ kugira ngo muze mushobore no kugira une bonne arrivée. Raba hariya kuri 23 mwene bavuga 11 vyakozwe n'intumwa 23 bavuga ngo nawe amaze gushika yabonye ubuntu bw'Imana biramunezereza, arabahanura bose ngo baramaze mu mitima kwifatanya akaramata n'umwami Yesu. Ukaba utagize so bon départ, nguwe warifatanije akaramata neza n'umwami Yesu, ibi turiko turavuga ntubisobanukirwa. Ibi turiko turavuga kuri wowe bica ibintu by'ibishitsi. Birashoboka ko utimatanije akaramata n'umwami Yesu, umugabo wimatanije n'idini ry'abavyeyi, wimatanije n'idini ry'abagenzi, usanga uri mu bintu umugabo utinjiyemo neza. Aha rero ico baciza ni ukwifatanya akaramata mu ntango n'umwami Yesu. Iyo mufatanye neza akaramata ajya mu ntango, n'ukwevuriwa bica bigenda neza, n'ugushishikara bica bishishikara neza, kuko aca kugenda aragushoboza, naho uja mu ntege nke akakongera inkomezi. Ikindi naco urabe nk'uko Yuda yavyanditse, raba icete ca Yuda, hariya mu cete ca Yuda igice kimwe dusome uriya murongo wa 3, havuga ngo bakundwa, hamwe nashiruka umwete wo kubandikira ivy'agakiza dusangiye, nari numvise ikingobera kubandikira ivyo kubahanura kugwanira cyane ukwizera abera bahawe rimwe gusa. Umaze kumenya ko twahawe agakiza rimwe gusa, umaze kumenya ko ukanjanywe ko aba yanjanywe ku buzima bwiwe ibihe bitazoje, uca ukora iki? Ubwo bwami bw'Imana urabucakira, ukongera ukagwanira kubugumamwo, ukongera ukagwanira kubukomeza aho ugeze, kugira ngo n'abatari muri bwo babujemwo, kandi babujemwo bakomeye. Niko Yuda yanditse rero, ngo yarumvise ikimuhanura, ngo kiramugobera, ngo kugwanira cyane iby'ubwami bw'Imana. None rero nagomba muri aka kanya, umuntu atagize un bon départ, akabona utagize un bon départ yo kugwanira cyane agakiza twahawe rimwe risa, kubishishikara no kubikomeramwo no kubikomeza no kuzobisozereramwo, ishobora kukubera ingorane. Mugabo ahantu hari banga nyamukuru ni ingene watanguye, ni ingene wabihishuriwe mu ntango, ni ingene wabicakiye. Mbega igihe wabishurirwa warabirutishije ibisigaye,
mbega igihe wahishurirwa Yesu waramurutishije amafeza n'amazahabu. Mwibuke Mose muri Egiputa ngo irete sipoze ko azosubirira Farao mu butware. Niwe yategerezwa gusubira ku ngoma ya Farao kuko yari yarezwe nk'umwana w'umukobwa wa Farao. Mugabo ngo ariko arakomera muri ibyo bintu, amaze kwiga ama university yo muri Egiputa, amaze kwiga amashuri ya gisirikare, ariko arategurwa kuzoba umukuru akomeye wa gisirikare. Ngo niho nabo kuyahishurirwa Kristo, ngo amenye ko Kristo azovukira mu bwoko bw'Abisirayeli, ngo acamenya yuko hagushishikara muri iyo kariyere yo kuzoba umutware muri Egiputa, ngo asanga finalma yogomba agacobogora agacokoranwa n'Abisirayeli abo Mesiya aziga kuzovukiramwo. Ngo acarata icubahiro, arata le bien-être, tout le confort yarafise muri Egiputa irabandone, arambuka yomokera mu bugaragwa, ati kimwe gusa nzogira iherezo ryiza na Kristo. Aho wewe ngaho warahashitse, aho warahishuriye ko byose wobiheba ku bwa Kristo, aho warahishuriye ko byose vyoba bito, Kristo akaba munini. Utagize sombo de pare rero umenye neza ko la suite ishobora kubera ikomeye, ariko haracariho ivyizigiro. Reka dusozerere mu gicete ca kabiri ca Timoteyo, dusozerere mu cete Paulo yandikiye Timoteyo kigira kabiri, hajya ku igice ca 4 umurongo wa 7 n'uwa 8, niho dusozereye. Ngo nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera, ibisigaye mbikiwe igitsibo c'ukugororoka, ic'umwami wacu umucamanza agororotse azoma kuri wa munsi, kandi si jewe jenyene nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kuri bose bazogihabwa. Amina. Mu gusozera rero nagomba mbwira umuntu wese, nimba waratanguye neza, nimba kuva igihe wihana warahishuriwe Kristo, ukamenya uburyohe bwiwe, ukamenya icubahiro ciwe, ukamenya agaciro kiwe, ukamenya ubugingo budashira tubikiye ubwo ari bwo, icyo woca ukora niki? Woca ugira umwete wo kugira gute? Wo kugwana iminsi usigaje kubaho, intambara nziza yo kugwanira agakiza no kuziga mu kwizera, urugendo ukazorangiza amahoro, inzamba bucivu ikazogusanga neza, hanyuma rero ukazokwibanira n'umwami ibihe bitazoshira. Ibyo rero bisaba ngo ubanze umenye ibanga cyo kuba waratanguye neza muri ibintu by'ubwami, ukaba warahishuriwe ubwami bw'Imana ko aribwo bukwiye kuba ubwa mbere. Yesu aravuga ngo mubanze mwitware ku bwami bwo mwijuru n'ukugororoka kwayo, ibisigaye navyo muzovyongerwa. N'aya majambo rero abayumvise mwese, Imana nibahezagire. Naka kanya rero nagomba tubazanye, mbega wumva umwitwarariko wawe wabaye ivy'ubwami bw'Imana? Mbega urumva ko wabitanguyemo neza ivyo bintu? Mbega urumva ko uri kurabishishikaramwo neza? Mbega urumva ko izina ryawe ryanditswe mu gitabo c'ubugingo? Jewe ndiko ndaraba iminsi tugezemwo, numva nosenga, ndaza gusengera ururunganwe, kugira ngo ibintu by'ubwami bw'Imana, ibintu bya Yesu tubisondeke bakunda. Ndabona ko biri mu gusondekwa gukomeye, kuko nta ruhagarara bitushizemo. Uwasomye igitabo c'ingenzi yarabonye ko mu Kristo mu rugendo yararandutse umutima, yarafise umwitwariko w'ubwami bw'Imana, nico cari imbere ya byose. Ariko runo runganwe womengo hariho ibindi, womengo hariho utundi tuntu two kuyayatamwo. Suko ngomba ko tumera. Ngomba rero umuntu agira ati, kubw'aya majambo y'Imana ndumva haraho nosaba ikigongwe, avuga ati ndi hano, tuje dusaba umukozi w'Imana mwarimu bari kuweragiriye abasengere. Jewe ndaza gusenga Imana ngo abantu Imana ibashiremwo uruhagarara
umuntu abe mu ruhagarara, iby'ubwami bw'Imana bimutera uruhagarara, bimutere kumva yuko bimushituye, biza imbere y'ibindi byose. Nicyo nza gusengera, ariko ngo masabe umuntu agira ati imbere yuko munsengera ndabona ko nagize negligence, péché d'une de la négligence ndayiyumvamwo, ndabona ko nabaye muri distraction, ndavye ngene nahagaze kuva niswe ngo ndakiriye kuzo no munsi ndi muri distraction. Uwumva agira ati yeni munsengere, avuga hari tumusengere, abufise amajambo, Imana ibahezagire.